Hello, muraho. Kuri mikro nini Tiga Manuela, nkaba ndabahaye ikaze muri Gasonga Bugari Show aka GB257. Nkuko mubimenyereye chaque semaine twakira abashitsi batandukanye bari mu madomaine atandukanye. Ubu no musi rero ari muri domaine ya art. Ni umupeintre kandi abimazemo imyaka itari mike imbega. Nibihe bintu akunda iruhande yo gucapa ivyo byose nivyo agira ngo atuyagire mugumane natwe. Turabahaye ikaze. Murakoze. Mutwidondora. Je nitwa Ntwari Oleg Steve, bantazira Oleg Dave. Nkaba ndi umu artiste akora utuntu dutandukanye, muramubona ibintu by'imipira, ndacapa, ndatamba, muri crew yitwa DOM. Hanini nivyo. Ego uratubwiye gucapa bifise ikihe kibanza mu buzima bwawe? Gucapa bifise ikibanza kinini mu buzima kubera ko nivyo bituma hanini nibaza shikiriza ivyo iciyumviro ciwanje kandi biratuma muri je noroherwa biratuma ni nka therapie biratuma imiryango imwe inyugurukira birashoboka nkaronka n'abagenzi à travers l'art nibaza ko ari ikintu gikomeye mu buzima bwanje. Ego watangiye gucapa ryari? Tangiye gucapa kuva kera muga sinomenya ngo ndakubwire ngo yari kuri iyi myaka muga ndabitse ko namye ncapa kuva kera. Nagiye kubihagarika ngira ngeze 6e so kandi kubitangura ngeze 3e seconde. Okay. Ego art yose izana na inspiration. Wewe inspiration iza gute uyikura he? Inspiration izana ku bantu, entourage, la façon y'ingene tusanze tubayeho, la culture. Donc ari n'igihiza mbonye nk'umuntu afite icyo aterera kuko derrière yaho habayo message, iyo message iba iri inspirée de quelque chose. Jewe nibaza yuko hanini izanana na culture n'ivyo mbona mu buzima busanzwe. Watubwiye yuko waracapa muri primaire no muri secondaire waracapa, vyoba bimaze gushika bakagufata uri kuracapa ahantu utarukiye kuri kuracapira mw'ishuri par exemple? Bari bamaze kumufata rimwe naza ko ari rimwe canke kabiri bamfashe naza ko batankariye naragiriwe amahirwe mpura n'abaprofeseri bashaka gutahura ivyo ndimo muga urumva arakubwira ati kurikira warabibona warafise impano gakurikira ivyo bintu bizoguteza imbere. Ndakunze guhura n'abaprofe mu bisanzwe banyigishije secondaire cyane cyane baca banyibuka kambwira ati burya uracabandanya vya bintu vyawe bigeze hehe, uracacapa warubizi n'ubu uracabandanya gute ahora tubibona urazotugira ukuntu kunuko. Urumva nyine urabona ko ari ikintu kiba carabakoze ko ku mutima, urabona ko ari ikintu bacibutse, urabona ko ari ikintu cabatushije. Ego vyinshi mu bicapo vyawe wakoresheje crayon bikeyi ikaramu, kubera iki wilimita muri iyo domaine kwe kudakoresha amarangi canke ibindi? Nkitangura nari mfise ntuze novuga gute, urabona aba artiste benshi barafise ntuze yo kwibaza yuko bon sishatse kujija muga abo nkunze kubona aba artiste benshi bino babona yuko tableau avec peinture ibintu vy'irangi aba ari ibintu bifise valeur arivyo bikunzwe arivyo ngira bifise sinzi ikintu bifise indi vivacité muga nibaza yuko bibagira ko iri ziri kwinshi
kandi mu bisanzwe ni ino honyine nabonye yuko arivyo baha valeur cyane kuko ahandi hanze bara valeur digital bara ama valeur collage cyangwa ama y'ama crayon stylo iki ibintu nyine nk'ivyo mugabo umva jewe muri jewe navuga ati ifo yuko mba unique muri jewe ifo yuko nkora ibintu actually iyo uri unique niho ushobora no kwidistinga mu bandi sino ucugwa muri ya foule y'abandi basanzwe ucugwa muri babandi ucuba obligé yo gukompeta kugire ukore deux fois mieux yawo ukora abandi tusanga nyene ni ngorane arege no muri woca wiperda yego uratuye ko ufise style yawe byinshi mu bicapo ufise umaze guposta nta maso bifise kubera iki ukunze gusimba amaso iri hajya nka message kandi navuga nti ari naje ntakara biba byinshi bikagusiga byinshi bikansiga muga je vois l'idée muga rimwe kuyiserura biragoye hari ikintu bakunze kuvuga ngo art ni nabayiraba bo kuyijusha nabayiraba bo kuyijusha yego ufise ibicapo byinshi n'igihe cyagutwaye igihe kinini gucapa cyagutwaye igihe kingana gute hariho iyitwa That's My ni umwana yariko aratwenga afise inyenyi afise inyenyi afise udushatsi tumeze ukuntu n'utubukle bizarre tumeze nk'utubukle byaramfashe igihe kinini avec les détails n'intuze ya n'ingene yari ingana kandi iyo yumva yari ifise nahise naho ngenda kuexposa niyo mpamvu navuze ati reka ndayifatira umwanya muremure kuko nari nazicapye ari zibiri mugiye yarantoye umwanya munini butubwire histoire iri inyuma yayo histoire iri inyuma yayo ni l'enfant africain le sourire aba afise ni umwana akiri innocent akiri innocent ntaraba conscient y'ibi musanze niyo nkunze gufatira ko cyane ahubwo je trouve yuko n'amadessin menshi maze gukora ari autour de ça. Wowe ufise umupeintre favori canke akwanspire? Anyinspire ma peintre umuntu anyinspira hariho Leonardo da Vinci hariho Kelvin Okafor n'umunigérien barafise ukuntu leur amadessin yabo art yabo ariko nifi ivuga urayibona itanga message iri précis et puis il y a amadetail menshi kandi à travers ayo madetail barafise na message biri derrière. Ego wowe iyo biravye wibaza yuko kumenya gucapa biri ine canke ni cya kintu umuntu ashobora kuja mu ishuri akiga agatora? Gucapa nyaza hari ababivukana mugare n'abavyiga kuvyiga bifata umwanya muremure yari ikintu ukunda yari ikintu ushaka kumenya yari ikintu ufitiye ico ushaka gushikako nibaza yuko abavukana babifise batabigiye barabikoresha biratakaza ntuzi biragenda bigahera kandi nibaza ko muri musanzwe umwe wese afise style yiwe kuvuga yuko arabavuga ati biba biri ine ufatiye nko ukaraba nk'umuntu ngene yacapse ukavuga ati uyu muntu ukuntu acapa ujya umuntu ashoboye gucapa nkawe biba biri ine ari igihe bafata yuko umengo biba biri ine umuntu arashaka gutora nawe arashaka kubuze gucapa je doute fort ok umuntu afite style yiwe gusa yamaze kuyikunda urashaka gusanga muri we sinampaka erega je nibaza ko atari impaka abantu bose bayikunde simpaka abantu bose bayikunde kuko murambona abantu nze hariho n'umurundi kazi aba Amerika uri kuraba ses œuvres utari umuntu usanzwe umenyereye ibintu vya aja kuvuga ati none yawe mbwira yuko vyaje biri ine ari don yiwe
Nga je trouve yuko ari don yiwe kuko il a su trouver style yiwe n'ingene we ayexprime. Nico gikuru en fait. Musanzu rempoza ahora rempoza. Okay. Bari sawa. Dusubire mu myaka ya kera yo mw'ishuri ndibuka twebwe jewe muri classe hari abana twari tuzi ko bazi gucapa. And kenshi baduhaye devoir muri dessin. Hari abantu babaha amahera ati genda uncapiresha ibi sinavyo nokwishinga. Est-ce wowe biramaze gushikira vyaragushikiye je veux dire? Vyanshikiye cyane. Okay. Vyanshikiye cyane. Ndibuka yuko ari 8e twari dufise umuprof. Twari dufise umuprof je nize lycée Suisse. Hari umuprof yigisha dessin. Umunsi yaraza kutwigisha muga akabona ngene nacapa kenshi yarambwira ati bafise talent. Umunsi umwe arampamagara PM ibintu yari gucapa nije nagiye kubicapa. Umwarimu? C'est vrai. Wumva nararyohewe kubona navuga ati none byagenze gute kugiye jashe kunyizera. Et puis quelque temps après haraba baduhaye devoir zo gucapa dufate nka geography wana bijya bintu wacapa by'ama twashira ko igitabo ugacubwira basidekaka ngari yari abantu zabaza ku ishuri batevye ko basanga babakure ukasanga yageze ubunebwe peut-être bwo kubicapa acambwira ati ngira control acambwira ati capira ndagwa amahera ncapira ndakwemereye aya ukadusanga ni nk'abantu nka batanu yabaye business nkajewe ibintu mpava ndabigira gute aussi na biologie ndavyibuka niga première mu prof wacu ntiyaraze gucapa bari muri babana bacu barungika imbere ngo ugende baca kurungika imbere ati genda ubicapa ibi bintu puis nuko byagenze ufite numva business yatanguye kuva kera kwe yego Oleg Dave tukuzi nk'umuntu acapa nk'umupantre nyene canke umuntu agira iyo business y'ama t-shirt umugabo mu buzima bwa misi yose ni busanzwe ukora canke hari n'ibindi bintu ukora mu buzima bwa misi yose usanga ndi mu tuntu twinshi mugi ahanini jene umusanzu niyo nkiheza ishuri donc ndacirondeza ndacapa ndakora utwo tuntu tw'ama business ibintu vy'ama t-shirts kandi nza ndongeza icapa kugira ndabe yuko mu minsi iza ntobikomercializa. Yego tukiri kuri ivyo nyene vy'ama t-shirt n'imipira y'imbeho ide yo gutangura kubikora yaje gute kuko urumva domaine yawe ko ari ugucapa gutangura rero kubishira mu yindi nuvuga ni mu yindi domaine kuburyo bidandaza umva hacayinjamwo business muri ya vyagenze gute wabikoze gute? Musanze eno mu ibintu vya sinzi ko aje ntabibona muga nibaza yuko ikintu ca si ikintu bahavare ni barinze amatablo yawe arinze azaragurwa ni kuri connection Marie connection ushatse kuvuga wowe uri mu artiste ufite abantu bamuzinanye dufate nk'abatwara aho ngaho dufate canke abandi batwara ahandi hantu kavuga ati burya tuwe turakeneye amatablo dutoruye ntibavuga ati ngo tugiye gutora ibintu biri by'uwundi muntu bifise karite oya usanga abari kuri turazinanye ya n'umu artiste yigeze kunkorera ka foko nshorera uyu abandi wapi bumva rero jenje mvuga nti hako baza kugura ko babonye bijya bintu batangwa kuvuga ati ngo birazimvye canke ntavyo no kwa affordinga nta kuntu umuntu yogira akantu gatuma biba facilement accessible kugire umurundi wese nyimba ari kanaka ashobora kuvuga ati je aka kantu ndashaka kukafodinga ni nubwo itari kuri kiya gitabo nawe itari kuri tablo muga irashaka kuyigura ku yindi ukundi kuntu kandi bikandaza bakaryoherwa bakavuga ati ndambaye y'umuntu kanaka ndafise y'umuntu kanaka ko nijya ashaka kuyitwara kuri tablo muga banza korohereza kwanza bose. Yego uratubwiye yuko ahanini kugira ngo utuntu twatumenyekane hakora ikimenyane mbega
aba ariko birazwi byanze ko biza na benshi bakora ikimenyane aba artiste baba peintre nkawe ndibaza hari abuzi benshi wibaza ko amafaranga muyinjiza gute ni gute mwiringa amafaranga aba artiste bon harabagurisha amatablo muga nibaza ko atari ibintu byatari kuko hari n'aba artiste usanga bafite amatablo muga akiri mu nzu hanini nibaza yuko bari à travers utu tuntu zatundi ukora tuba turi ku ruhande tujanye na ashaka kuba capa dufate nk'amatablo ashaka kuba ari umu peintre muga ashaka kuvuga ati ko amatablo yanje adasohoka kandi ncapa bikaba biri hajya canke zikagurwa zitevye sinogenda nkacapa ku nzu z'abandi bantu agira amadeko nk'ibi canke agakora nk'utwo nyene tw'umupira nkora canke akavuga ati je ngende gucapa ku mapancarte canke nyene utuntu nyene twinshi nk'utwo nibaza ko hanini umuntu agenda areninga kuri iyo faso ego uramaze guparticipa mu ma expose niko bayita exposition voilà kubona ikintu wacafye bamaze ko amasaha canke iminsi kiri hajya ukabona abantu ko baraza barakiraba bamwe baragishima abandi ukabona bakibonyemwo ibintu birenze ivyo wowe wakibonyemwo wumvise umeze gute umusambere gushikira biraryoshe cyane muga nyene the feeling nibaza yuko igoye kudecrive donc ni nziza cyane ni nziza cyane kuko nyene uba urumigwa muga muri apana muri façon négative positive hamwe uvuga ati uri sûr ko ibi bintu byabaye kubera jewe aba bantu barumva banezerewe barumva nyene bari inspiré kubera ibintu wakoze ufite wabibona ngira nk'umuntu mutoyo ubone ngo ntibimerita urashaka kubaza umu artiste wari we wese umubaza ati ico kintu wakoze ukibona gute abona yuko umenga ari akantu katarahera ntiyumva nyene yuko gakwiye des fois ubonye rero ikintu nk'ico kibaye ugize nka exposition umuntu akavuga ati wow uravuga ati en tout cas j'ai contribué quelque chose umva nyine kandi iyo utanze ikintu kiri positif muri monde kiranafekta kirafekta umuntu naho yo bari hehe naho yo bari kure muga uvyumvise naho biratuma ubwizo ngo ubuze kugumubandanya nibaza ko muri exposition maze kujamwo avec ma feedback maze kuronka arabereye muri jaratuma ngomba kuguma mbandanya capa kugira ndabe yuko nogira aho ngeze ku madream nanje numva nifuza ufise ama création menshi ni zingahe ziri disponible en tant que NFT en tant que NFT hariho imwe muga soon nimana ibikoze ndashobora kugira izindi zibiri hanyuma zikaba zitatu yego mbega bisaba iki kugira ngo uyidisponibilize en tant que NFT ireke kuguma nyene mu telefone canke ahandi nibaza yuko jewe nagiriwe ubuntu umuntu yavuze ngo tubigire nka NFT ntari ino n'umuzungu puis yarampaye ide arambwira le projet kuko twebwe iya mbere iri muri projet yitwa Genesis Africa Genesis Africa n'aba artiste 13 bava mu pays 13 donc artiste umwe muri iyo pays jewe rero nari nk'umurundi naratowe hanyuma barazitora barazidisponibiliza kuri Opens ni website y'ama NFT nibaza kwanza ko ariyo ya mbere puis camvuga ati je nta kibazo arambwira amakondisiyo arambwira byose turabiganira hanyuma ndamuha nibaza ko hanini jewe musanze
nta ntuzi mfise nini y'ingene bikorwa nta bumenyi bunini muga aho nshaka kugeza ko nibaza yuko mu bisanzwe kugira ukreye NFT aba ari ntuze aba ari œuvre iri unique digitalement. C'est-à-dire bayitoye ikaja aho hantu ifise code yayo itandukanye n'izindi zose ziri ku isi itandukanye n'izindi zose ziri ku isi. C'est-à-dire naho baba bagomba kuzigura uzogura iyo nta yindi ushaka kuronka ifise seri nk'iyo. Imva ari vya grave birarenze. Ego sinzi ko ari abartiste benshi bo mu Burundi bagiriwe ayo mahirwe ariko numva ari ahantu hahambaye kwa umaze gushika mugabo ivyo twishitse ku ruhande niyihe ndoto yawe y'ibisazi nihe hantu hejuru cyane wifuza gushika? Ahantu hambere jewe namye mfise indoto imwe arriver à inspirer une génération ku buryo n'impacta positivement. Nibaza yuko ariyo ndoto n'ubu nkifise kuko ndinze kwiyumvira urumva ko mba ndiko ndabesha ikintu kiri digne ya prix Nobel avuga ati il y a eu quelqu'un yari impacté le monde positivement canke yari inspire abantu kanaka ja kumva yuko wenspire umuntu canke abantu bangaye nyimba ari 10 Iyo bari umwe nayo bari umwe ça fait du bien kuko aba ari intambwe uri kuratera kuko ivyo byose biridinga ko ushika aho ari wifuza gushika kuba ninza babikunda bakanaka bazobiheza abandi bazobikunda hanyuma ibindi byose bizokurikira. Canke gucapa umuntu ashobora kubikoresha mu kwexprima urukundo hari utuntu bagira kera bwo gucapa udutima yetu mugabo urumva yawe irengeye hajya woba umaze gukoresha ubumenyi ufise bwo gucapa mu kwexprima urukundo? Narigeze kubigira ngira gatatu rimwe nabigiriye umukuze yaraje arambwira nti nje ndabise umuntu kanaka nkunda et puis arambwira ati faut kunchapira akantu kanaka tuvuga ati okay ni bien candaje ko ndamwaza ati ide yawe niye yo kugire ndagucapire ako kantu uzomushira arambwira et puis ndamucapira sinabwa bimenye cyane muga naho naringeze vraiment nawe yarabishima barashimye aho biraheze yarashimye I mean wowe ku giti cyawe giti cyanje gucapa kugire we exprime urukundo ruri muri wewe yego ngo doit résumer cyane niwe ya bimenye ego heruka kwicara ugasonga bugari cyane jewe aracindwi cyangwa zibiri vyiza agenda zibiri cyangwa zibiri kandi ndagashasha nyene naronka inzu yiwanje nzofise agasonga bugari nzafise nka butatu ndagakena kari pratique aransinzi kararyoshe kwicaraho kandi kari hasi kandi karatuma ndazi urisanzura uri yareze yego wakoze kubana natwe namwe mwakoze kunyakira nshimiye nawe ko baradukurikirana nizere ko ikiganiro cabaryoheye nimba mwagikunze nimwibagire gufyonda kuri like ndetse na subscribe na kaga kengeri kugira ngo anytime dushize ikiganiro mube abambere kukibona ntimuyibagire kandi kudusigira commentaire nimba hari ivyo mubona twokwameliora canke twohindura imbere ko turangiza baje gushimira Le Flamboyant Garden badutije ikibanza dukoreramwo ni restaurant nziza cyane iri mu Irohero baserva indya z'ubwoko bwinshi kandi ahantu henshi heza kwifotoreza nimwibagire ko hashira kuri liste aho mushaka gutemberera à la prochaine.